hariho nande na Christensen ari bumvune bati kubera ivyo turabahaye iki kiringo mu mpera z'uno mwaka wa 2024 muzobe mwabandikishije ariko FC Barcelona kumva ntuzi ingorane yagize ariko President Yohani Rapport yikubitiza hariya mu Barabu aganya n'Abarabu baramubwira ati twebwe turashoboye kuguha imiliyoni 100 hama twebwe niwamara kuba uheza Camp Nou turafise parti yacu VIP izobi hari tuzokwicaramwo turaba inkino za FC Barcelona barumvikana ati nta kibazo authentique noti urayironga inoti maze kuyironka umugabo aravuga ati ndaronse amafaranga yo kwandikisha abasore banje babiri amaze kuyashikana hariya muri La Liga mwishira mu ry'umupira w'amaguru ya muri La Liga bavuga bati aya mafaranga nivyo amafaranga ni menshi amafaranga nivyo arakwiye ariko wewe ikingo twari twaguhaye carenganye wewe aya mafaranga uyashikanye warenganye si kibazo rero cuko amafaranga bayashikanye yarenganye nuko muri document batanze muri December kikitarimo nukuvuga abategezwa kukonsidera ivyatanzwe muri December iyi noti rero ntiyarimwo iyi ntiyarimo ya noti bakura muri vyabe mu kudandaza vyabibanza rero bagiye kwanaliza basanga ivyo Barcelona igarukanye nuko muri dossier bari batanze muri December ivyiyi noti ntiyariho nukuvuga muri December niyo bategerezwa gutanga ajya amafaranga rero no musi Dani Olmo basa nukumengo n'ubuntu babagiriye kubareka ngo bakine uno musi basuye kugongwa rero na ya plafond salarial bavuze ati ahubwo unye mwebwe turabankiye kuko muri ko murarenza kandi ya fair play finance ni fair kuko imiliyoni sina fair play finance Barcelona bafise ikibazo cuguhuza plafond salarial no kuvuga ivyo bahemba bihure n'ivyo bakoresha ariko bitagiye kure cyane y'amadeni bafise bijya bibaza Barca bafise impamvu bumva byama bivuga kuri bo bonyene bageze ahantu bafise deni rinini batarariha ico gihe rero La Liga mu gukingira amaklebe icitangura gukontrola ivyo bakoresha mu mafaranga kugira ngo nibazo kwisange bameze nkande nka New Atletico New Oil bayisange mu kirogo gikomeye bisange bari mu ngorane zizimanganya club nukuvuga La Liga igira intervention mu kubabuza ibinibi kugira ngo mu buribi mugabo mwe club igira garantie kuguma igumibaho kukajo banki zishobora kuza zikavuga ngo ideni mudufitiye mwe nka Barcelona turabitwariye nimushobora kubandanya muri club nimushobora kubandanya by'umupira muduhereranya amafaranga kasanga Barca iragizene irazimanganya rero iburaya ibyo bintu kiki izo ngaruka mbi zabaye mu myaka ya kera cyane barabitoreye inyisho hagera igihe bakavuga bati wewe kiki rero nyimba ufitiye ni ya banki dukorana buriye ni ya banki dukorana Finbank oya BCAB ni BCAB urumva wewe kiki nyimba ufise deni rya BCAB ufise rinini hano kukazi bamaze kumenya iryo deni ufise hako Finbank bambe iyo banke kanaka iza ikakwitwarira ukaja mu gasho ukagira gufungwa ariko na Buja FM igahomba umukozi Buja FM mu kibanza cha La Liga Buja FM niyo La Liga ihitamwe gukontrola wewe ivyi guhemba igakontrola n'ivyo ukoresha ibisiga ikagendera iragufasha kuvyishura nuko rero bimeze hariya wewe kiki nyimba waho uruhembwa imiliyoni 2.5 batangura kuvuga ati oya reka na wewe ubeho nk'umuntu afise deni apana kubaho nk'umuntu atakibazo na kimwe afise mu buzima bwiwe rero niyo hari ubona babavuge babapimiye ico bita plafond salarial no kuvuga umurongo ntarengwa mu vyuhemba abantu surtout no mu vyugirane
no mu n'abakinyugura no mu biki no mu byo winjiza donc si tubakunda kubaca injiza abo ushaka bose muga ntuzobaheba ibirenga ibi barababipime bigenda biriyongera par rapport y'ukuntu wagiye uragabanya rya deni rero Barca kongeramwe ziriya miliyoni 100 karagahengo kuvuga ngo La Liga ngaho irashobora kugira ane irashobora kubatezurira ikandikisha ba kubera ko baca nubundi baca bahembwa ivyo bategezwa guhembwa kuko kiriya ziriya jana za kebunye sa impamvu ubona ba le 1er janvier Barca yategezwa kuba yabitunganije ntiyabitunganije baca barababaninga niyo bajya bavuze ngo y'abantuzenya Olmo na Pau Victor bashobora no kwigira mu yindi migwi impamvu rero bakinye bwabaye ubuntu babagiriye cari nk'ikigongwe muga naco cari gifatiye ko yari faveur gusa babagiriye muga bavuga yuko idashobora kurenga ryari itariki imwe y'ukwa kane impamvu idosere yavyutse nuko nubundi atacakozwe sasa ariya mafaranga ariya imiliyoni Barcelona yagize yatanze yitwaje yayazanye mu mwanya utari uwo yategezwa kuba ari muri December niko byanditswe nga bategezwa kuba bayatanze ryari muri iriya December rero siko byagenze urumva nta kundi Dani Olmo ngaha bazorindira sezo rero ikintu kibaho ni ikintu gikomeye Yves ubona yuko nimba bibaye gutyo bisigura yuko La Liga ivuze ati iranse imiliyoni 100 vyande vya FC Barcelona ivyanse bisigura yuko champion mu kurangira aba bakinyi uno munsi bakina bari libre no kuvuga yuko barashobora kuganira n'umugwi wari we wose bifuza bo ico coco ntucamvizaje ntitunagite ku mwanya kuko turazi yuko abantu ico bashaka nuko ibibazo bivaho bakaja muri Barca ico kirashoboka umva mu maopsi ashoboka amategeko ugiye mu buryo bw'amategeko muga mu bintu bishobora kuja muri pratique ico ntigishoboka kubera ntigishoboka koko yaba Dani Olmo yaba Pau Victor bafise umutima kuri Barcelona ico nta kibazo kurugera koko urabona aho byari bigoreye si nubu kuko ubuho ntibishoboka koko na Amerika ihari mvuga sezo bazoyiheza Barca izobi igiye mu mwanya mwiza wo gusubira kwiga biriya bintu izobi inarekuriye kuja kuvyandikisha erega ibi bintu mpamvu Barca iba yankiwe no gutora ya mahera nuko bigenda bihura na ya madirisha ya usajili bitegezwa kuba mu mwanya wa mercato rero ubu Barca basa n'abayibwiye ati shimigiye twabahaye uruhusha rwo kubakinisha donc tubarindiriye mercato estival ego umva Barca ngahizo twara za miliyoni 100 bizoba bitunganye ariko bakiyo bareke bakina oya bakinyi nibazokina babahagaritse yabakinyi bahagaritse iki ni kibazo rero bahagaritswe ahubwo Barca yikontakte ko hari amezi bayiretse bakabakinisha baragiye ngaho za Real Madrid zo zivuga ati ni mubareke iba nziza ibafise ngo Florentino Perez yakoze uruhara rukomeye gose kugira ngo cyane na La Liga muri rusange ariyo ama club bafise amasendika ahurira mwe ariko Javier Tebas yarajyaniranye aravuga ati nuko ibi yari yabiteguje uko birikoze naho tubaretse mu kwa kane bazosubira muka rero kumakenga yuko Daniel Mungo ashaka kuja mu wundi ntibishoboka ahubwo aho byari gushoboka ni yari ya mu kwa mbere kuko hajya yarabaye mu agent libre aho rero bagarutse bagakina kiri yagiye gushika ubu nawe no hasigaye amezi abiri kugira ngo bice bitunganya gushasha ni n'abakinyi none ubona ko ari abantu ico bifuza atari kuja handi ico bifuza ari kurindira ivyo bibazo bigatungana nyene bakigumira muri Barca urumva ko ari kibazo gikomeye cyane ibi ni bibazo uwitwa Bartomeu yasize muri Barcelona yarayikwegeye ibibazo byinshi n'umuntu yakoresheje nabo ubutunzi bwa Barcelona cyane gose yaravyononye kuko urabona uriya mugabo ku ntwaro yiwe kiki n'umugabo intwaro ya Bartomeu yabaye gukoresha amafaranga menshi mu kugura abakinyi benshi ariko kandi ijya filosofi yo gukura abakinyi muri La Masia yayizimanganije kabisa nico gihe yazana abagabo kamwe Cartirmelo nico gihe yaguze
bakutinyo bagaflopinga niwe urazi umuntu ashobora kuzana Boateng nico Kevin Prince Bravo Boateng yaranabafashije nabikeye yarazanye umugabo yakina muri Andre Gomez ni Gomez bajya bagomeze bose abayitwa ba Arda Gila Arda Turan bahora muri Atletico abazana muri Barcelona niwe yazanye umukinyi w'umunya Brazil yakina muri mu Bufaransa yitwa nde umugoshe gutyo mu Bufaransa yakina inyuma oya w'umuataka Malcolm Malcolm yaciye muri Barca igihe gitoya bari mu Barabu none aba bose ndiko ndakubwira ngiye nani match 10 bakena muri Barca yego ariko baguzwa amafaranga menshi cyane yarayihombeje arayitembagaza ico gihe naho nta mukinyi numwe wa revelation muri Barca yigeze ahabone uzi inoti Griezmann yaguzwe niyo yadandajwe ava muri Atletico Madrid imiliyoni 120 urazi yuko Griezmann umugani wawe ari niyo epoke y'uwo mugabo 120 millions agenda yo mutari muri 40 kombi rero Barca ica yisanga muri ivyo bibazo vy'ubutunzi nukuvuga Barca kiki hariyo ibintu bibiri wonshobora kuja gutora ideni muri bank ariko rigaca riguhombera nivyo byabaye muri Barca uri oblige kugishura kandi wararihombesheje erega ya ekipe yose yamana amadeni mu mabanki atandukanye na Barca yoyo muga baragaragaza gakora neza muga Barca muri iriya myaka Bartomeu yayakoresheje nabi noneho Barcelona ayo yatije araheze nuri buronke ukuyishura nikibazo kandi hasigaye umwikinogo hari inkurikizi zaciye zibizi aha umugabo yitwa Laporte ari karapambana ijana kwijana nikibazo gikomeye umugabo rero yamya ari umuntu kabisa aza Barca iri mu bibazo gantufyine abaciye abitwa ba Sandro Rosere bakava oya Sandro Rosere yasubiriye Laporte kuri ntuzenya yambe kwatangoye Laporte haza Sandro Rosere si wazanye ba Ronaldinho bande uyu ni wazanye Ronaldinho ni wazanye Sandro Rosere yazanye Ibrahimovic oya uravyitiranije ahubwo uyu ni wazanye ba Ronaldinho aca subirirwa na Sandro ni wazanye Ronaldinho uraraba neza 2003 iyo wazanye Ronaldinho ubwo rero Sandro yasubiriwe n'uyu uyu aca Sandro Rosere kabisa ni wamuzanye hariho ni foto vyerekana bari kumwe Ronaldinho aje gusinya muri FC Barcelona nukurona yuko ari kintu urumva rero umva Barcelona batoye ideni ryo bafashije kwiyubaka kuko agiye utoye ideni muri banke kiki yishugwa nayo uzokunguka mu byo yakoresheje yego niho rero Barca yaferingiye kabisa raba bitwa ba Malcolm raba bitwa ba Sergino Deste uziko Barca yageze ahani guru mukinyi muri iyo Mercato nyeye gace mudandaza uriya nimero 2 wanuzeye yitwa nubu Semedo yaragiye nawe nyene yaje kuri Bartomeu na Semedo yarakigiye kinini ariko basiko uryaje nguza mu gihengere ca Dani Alves ariko nubundi basanga ati wapi yarayihombeje akwa no kuyitembagaza ahubwo Imana ishimwe ko Barca kibaho aba bose ba Arturo Vidal baje kuri Bartomeu hari undi daga wewe ico image ya Bartomeu nta image ya La Masia yari kibaho eka nta mukinyi no kandi Barca ubutunzi bwabo bwamya ari La Masia kubakira kuri La Masia ahubwo ibibuze muri La Masia bagacaca kubirondera ku isoko niko Barca yamigira mugabo wacagomba kuza nawe nyene ngo aje muri politike ya Real Madrid yukuzana ngo abagalacticos kagenda muri Liverpool bakamukubita ibombe ry'ibikaratasi ari umupeti kuzana Gukina takirimwo umupeti twarabira bamwe match kera mu vy'amasala nguyo ni bombe la karatasi urumva ibombe ry'ikaratasi riraturika mugana cyo gyono urumva Coutinho imiliyoni 160 Dembele uziko yaguzwe Neymar kuri Dembele na Coutinho bongeye ko nayandi barayahishije bongera ko nayandi Dembele kweri agaguma amajana iguma abo ba Clement Langley bose barahaci yasha Barca basayana ramba rero ico gihengeri cyayo mafaranga nico kiriko kirakostinga cyane Barcelona muri ivyo bibazo byose baciyemo
nuko rero murumva yuko aba bakinyi nubwo ejo bundi uyu musore Paul Victor yakiye match nziza cyane gose y'urukino bari ko barakina rwa Osasuna yego yakiyukiro gwiza cyane gose ari kurumva yuko babafatiye ibihano ariko uwitwa Dani Olmo wewe yari mu mvune yari kumara hafi indwi 23 ari mu mvune ariko nawe urumva yuko La Liga hari ya Jajete bas ataborohe na gato nuko ndabibutse yuko turi kuri YouTube namwebwe mwumvise ayo makuru abakunzi ba FC Barcelona muri cyo muvuze kuri YouTube ku mbuga turiko kuri Facebook turiko gira ico muvuze ku ma message wanyu ndetse no kuri Buja TV kuri WhatsApp urashobora kwandika ni numero ya 65 040254 wandike utubwire ico ungene uvyakiriye kubona yuko bafatiye ingingo abo bakinyi babiri yuko batazosura gukina kuko batakurikije amategeko ivyasaba muri La Liga umugwi wa FC Barcelona nuko rero ayo kabera makuru rero yarasohotse avuga yuko abakinyi bafatiwe ivyo bihano ariko kadukuwa kwanye dusimbira hehe mu nkino zaraye zibaye ni hariya muri Premier League ejo bari bagarutse kundwi yabo igira 30 murazi yuko bari bamaze igihe bateko barakina indwi iheze ntibakiye kuko bari muri ca gikombe ca FA Cup imigwi ariko irakina yashitseyo iyindi itashitse yurarindiriye rero ku munsi wejo kuri no munsi ndetse ku munsi wa kane inkino zizoba muri Premier League ku munsi wejo umugwi wa Arsenal wari wakira umugwi wa Fulham ibitsindo biri kuri kimwe bibiri vya Arsenal kuri cha Fulham Wolverhampton itsina kimwe kubusa umugwi wa West Ham Nottingham Forest itsinda kimwe kubusa umugwi wa Manchester United ive aba niwe twobwa yuko ari bamwe indembe zimwe zakurikirana kuri classement ndavuga Wolverhampton umugwi wa West Ham United ariko West Ham imaze iminsi iri mu bibazo bikomeye ariko umugwi wa Wolverhampton wowo wari nyuma yawo cyane kuko umugwi wa West Ham wari ufise amanota 238 Wolverhampton ufise amanota 26 byumvikana yuko uruva yuko ari difference y'amanota menshi amanota agera kuri 8 ariko Wolverhampton ati reka tuyagabanye kuko turafise aho kwadusugereza hariya za Ipswich Town bari ahatukura ntituje tugereyo bafise amanota agera kuri 17 ariko Wolverhampton itsinda West Ham gitwa kiba kubusa bagira amanota 29 biboneka yuko Yves uravye difference ihari hagati ya Ipswich ya 18 na Wolverhampton mbona Ipswich ifise amanota 17 iri ku manota agira kuranga kuri 12 aho twoshobora kuvuga yuko Wolverhampton isa n'iri kirarokoka kumanuka mu cicaro ca kabiri Wolverhampton yamaze igihe kirimwe na rimwe wabona ko iza ikaba mu bibanza vya ndwi 8 9 ariko Premier League twetse bitangaza byinshi muri no mwaka siyo yonyene raba Hope Tottenham irikirabarizwa nahantu yaheruka kera cyane yego kabisa kera cyane raba ama equipe Manchester United Premier League rero kikibira hindagurika cyane uba enserie gato haba benshi baba serie bagutwa ikibanza kugitwa ko wari warigaruriye niko bimeze Wolverhampton rero hariyo equipe zagiye zigenda kunyene hariyo equipe zagiye zigenda kunyene tukazibura kandi zitwa ngo zirakomeye wibaza ko Wolverhampton imeze neza kurusha uko Swansea yahora yeah Swansea yari imeze neza itanguriza mu deuxième division mu ngendera manuka nizi za Leeds zatangwe zimeze neza za Middlesbrough za Middlesbrough hariho nka Portsmouth za West Bromwich ziko tutangwe no kuyibagira kandi yahora itashika no mu zicumi za Stoke City zari zimeze neza urumva iyi za Cardiff za Norwich noneho urabona rero Premier League kiki ni kintu kimeze gute ni kintu kirenze imigwi 200 gusa urabo bwongeza abaye ikintu citwa Big 4 Big 4 ubu iza yararengeye ubu Big 4 bwayo kuko ubuzira abazine ukabona hariyo nyinshi reka nagwakare Big 4 y'umwaka weze yari nde nande yari Liverpool Arsenal Man City na Aston Villa
nukuvuga ngaho deja rimwe ibihangange nka bine bitagiyemo. Chelsea ntirimo, Chelsea ntigiyemo, United ntirimo, Tottenham yahorizamwo ntijemwo. Ni yari yabaye muri zine mu mwaka wahera ariyo Newcastle ntibayemwo. Urumva ico kintu kiki. Nukuvuga ngo vyaragutse ubu haraho banabiharuriye muri Big 6. Uramwe zi equipe zitagira amazina. Garda City, ugarde Arsenal, fata Liverpool, fata Chelsea. Shiramwa na Manchester United. None tuzamwe na Tottenham kuko muri no myaka yitwaye neza cyane hari gihe yakina na za Champions League kenshi. Ikibande? Ikibiya gatandatu. Big 6. Big 6. Iyi Big 6 rero nije mwa Aston Villa izikadodori kaninjiramwe ntirimwo nande na Newcastle muri no myaka ikomeye cyane. Ibaye Big 8. Umva birarenze uko. Rero kuri iriya migwi 200 iyo scenario irateba ikagaruka. Iri kuragaruka harimwo uno mwaka harimwo Nottingham Forest, Nottingham hakabamwo Ipswich muzadutse izo zadutse no musa harimwo Nottingham Forest, harimo Nottingham yadutse imaze imyaka 2 hariyo Ipswich, hariyo ngugwande burya Bournemouth ntiye yaduze nayo, Southampton yaduze, Southampton nande na Leicester City itaba yaratevye hariya na Leicester City izo zo ntiziba zaratevye. Rero ndagotera inkuru izi zokora uno mwaka hazogaruka ya mazina hazogaruka ya yandi bivuze ngo kumwe twavuga ngo Big 4 haraje imigwi iyibana iyitegeka kuduga ikaba Big 6 canke Big 8 no muri 20 zinjya muri Premier League. Habaho izibarizwa hanze y'izi event zija muri Premiership muganazo zisonu kumengo ziramenyerewe nga impamvu twiyumvira izaduze tukaziyoberwa ni kubera iki Leicester City yamanutse imara y'umwaka umwe ikiragaruka nta n'umuntu apfa kwibuka ko yigeze kumanuka. Iyindi wavuze yarinde Southampton niyo mu cicaro ca Messi yo gusa. Iyi ni equipe ya Virgil van Dijk, iyi ni equipe ya Sadio Mane yaramanutse ikiragaruka. Nuno mwaka rero ntugire ngo uzoswa kubona umugwi mushasha nk'ubu hagende zitatu za mbere ni Sheffield ya mbere yahozaha Leeds ya kabiri nka Leeds uvuga ko ngo ni ya Leeds yamanutse ubwo ntuzenya aciye ava muri Leeds akaja muri Barcelona Rafinha. Ya gatatu ni Burnley. Izi zo Burnley yamanutse mwaka uheze ishobora kucigaruka nizo ziri hafi zitatu izo nukuvuga ngaha muri zo zitatu zigarutse Sheffield ntizoba ari nshasha muga nizobe yonyene itari herutse mu cicaro ca mbere. Hariya rero ngaho rero ndabiri zikurikiranazo izikurikirana za Sunderland wovuga ngo ni equipe yo mu cicaro ca kabiri nayo nerumva ko Sunderland ni kubera izi event zarababanye nke nubundi hariyo n'izindi nziza zabarizwa mu cicaro ca mbere zitegezwa kubarizwa mu cicaro ca kabiri muga mu Bwongereza kiki ibaza umuntu amanuka akamanukana inoti ikomeye nini kurusha uwatwaye igikombe cha Bundesliga. Iyi liga abantu bayireke kabisa. Umuntu arakoroka niba hashisumba iyo wa mbere mu Bufaransa. Iyo watwaye na Champions League reka rimwe na rimwe mugani wawe. Uwanyuma basumvye wanani. Ubuko n'abantu igiye ivuga ati twebwe turavye kabasha tutwaye. Niyo mpamvu rero intambara y'izi 200 zonyene kujayo nuko nyene limit ari 200 mugiza merita kuba ziri mu cicaro ca kabiri ca mbere ziri mu cicaro ca kabiri hariyo nk'izindi zitanu zategezwa kuza ngo zibere muri izi rero ni bintu bikaze cyane mu Bwongereza ntutangarire yuko na ntuzenya na Wolverhampton bishikiriwe nayo ngo isohoke gere gusa ico rero navuze ni iyi Premier League irayoboye uyu mwaka kuri classement Yves urabona ko hasigaye journée 8 kuri bamwe bamaze guheza abandi basigaje 9. Wolverhampton itsinze yacija imbere ya Ipswich amanota agira kuri 12 ni menshi Yves inde Wolverhampton kuri Ipswich ifise amanota 17 Wolverhampton yagize amanota 29 itsinze West Ham amanota 12 Yves kandi ari yakangahe ari mva Wolverhampton iri ya 17
urumva iri ku murongo izirusha iri ku nyinshi aha rero turashobora gutangura guharura ko Ipswich ifite 17 points Leicester City 17 points Southampton ifite 9 ivyo byamaze kurangira aba anye bafise ibice byinshi abo nibazogira abo nibazotora biriroke nta kuntu Southampton yo samara match zigera kuri zinga zigera kuri zine cyangwa zitatu dufate zitatu 15 points itsindwa hama Ipswich na itsinda biragoye aha twotanga guharura twavuga ati Ipswich Leicester City na Southampton aba barashobora kumanuka hariya muri championship naho nakubwiye yuko hari Sheffield ni ya mbere amanota 88 ya kabiri ni amanota 80 na rimwe umenga ni Leeds hama iyikurikira ni Burnley na amanota 78 aba rero iyibakurikira ni Sunderland ifite amanota 59 urumva iyo difference aho rero byumvikane ko batatu bisa nkuko bamaze kumenyekana ko bo bakina match menshi muri championship nuko rero urumva yuko Wolverhampton yakoze akazi keza gashobora kuyifasha mu kwikingira yuko ishobora kudakoroka mu cicaro ca kabiri urundi rukidara rwa ko guraba ni Nottingham Forest yariko yakira umugwi wande wa Manchester United ubona yuko urupapuro uba wumva ko Manchester United ariyo iremereye kurusha Nottingham mugabo umenye ngo ngaha ari Nottingham ya gatatu yakina na Manchester United ya 13 iyo difference ufatiye rero kuri classement wirengagije amazina wabona nyene umufavori wari ni nako byarangiye igitsindo kimwe kubusa cande cha Nottingham Forest equipe Elanga yavuye muri Manchester nyene yabakuye hari inyuma yari corner bateye corner barigaruka batera umutwe iragaruka Elanga aronka umupira ugisohoka muri sifa de reparation atwara umupira utwara umukinya ari nyuma yiwiwe yari abakinyi babiri ariko umukinyi Ugarte kubutatake bira ko mufata umwana kumwana aratumuka kabisa atwara umupira iyumvire umupira urabiyo distance cyawutwayeko ashikara muri sifa de reparation yari kumwe abakinyi babiri yari kumwe na uyu ni Dorgi umenga ariko yitwa hamwe nande n'uyu mukinyi w'umunyamaroke Mazraoui akora amakosa abona umenga uyu Elanga ashobora gutanga ipasi kwande kwa uyu mukinyi bakinana wundi w'umusatirizi Chris Wood avuga ati reka nje kuraba yuko nogira iki no kuvura hariya ntatanga ipasi kumbara barumugururiye ikibanza cyo gutera neza amanota 3 rero ya Nottingham abafasha cyane kushimangira umwanya wa kabiri kuko nabo bambe wa gatatu kuko nabo batinga yuko Arsenal yotsitara kwa Fulham ngo barabe begereze gatoye kuko ubu basizemwe amanota 4 hagati yabo n'ububakurikira wa kane karakazi keza kuri Manchester rero barushije season nziza nkuko vyari ngombwa ko banayitsinda Ego ariko even cyanabaye kuri Manchester United nabonye urukino rwabo ndetse n'abariko baratangaza urukino bavuga ati ubusatirizi bwa Manchester United ni 0 none ni 0 nyene none ufise ubusatirizi burimwo ba Ojland ati urashobora kugira ibintu nk'ivyo ati bako ravuga ngo none umusatirizi wa Manchester aho yicaye uwitwa Ferguson ati ariko arababara nyene kandi nawe bifisemwe uruhara nuko tutobigarukamo hari icyo Ferguson tafashije Manchester mu gusezera byabagizemo ingaruka mbi nyinshi kandi nubu hari uruhara agendagira buri yari abantu benshi bavuga bati Ferguson mu masolution Manchester keneye rifo kwa heba kugirane kwivanga mu vya mani akumva ko atakiri agakuramo akarenge nka wenga kigiye akaja kure urumva kiki urabona yuko kabisa ari kibazo rero izindi rezita yari Arsenal na Fulham match tatanguye yoroha ubona yuko Fulham kabisa watangwa bameze neza biboneka yuko mu minota nka 20 ya mbere Fulham yabugaye ibugara hagati bugara inyuma ariko haciye akanya baravuga bati uko biri kose uyu mugwi niwo tufunga turabona yuko ibintu bimeze neza ariko Arsenal iraza ravuga ati abakinyi kabisa ntibotugirira nabi turabe
ingene dushobora kuba tubatsinda. Arsenal iraza umukinyi wabo ubona yuko igice cyambere cyagira kirangire Mikel Merino amaze imisi abyitwaramo neza cyane gose atsinze igitsina ku 37 avuga ati turaje tubereke ko dukomeye. Bon ni match igice cyambere cyaranzwe nuko umwengo imigwi iri urukino ruyekilibre burya Fulham ni equipe igora cyane Arsenal ntibari baherutse no kuyitsinda mu mwaka uheze na season nziza cyane ya Arsenal. Fulham yabakuye ko victoire ibategeka no kugira nile no kuvuga Arsenal yakuye kuri Fulham inota rimwe. Uno musi nyene niho birangiye Arsenal bakuyemwo amanota 4 kuri 6 ashoboka kuko muri yale baranganije iragora cyane equipe ya Arsenal no equipe ya Fulham. Rero ku munota Mikel Merino yaje gutsinda igitsindo ku mupira mwiza cyane ahawe na kano gahungu ka Etanwaneri kamwe mu bakinyi bagize match nziza ariko yari Arsenal yagendeye cyane ku bakinyi bayo nka nk'uyu Martinelli yabaye umukinyi mwiza mu rukino ariko inkuru yagize runo rukino n'umugabo yitwa Bukayo Saka igaruka giwe inyuma y'iminota 6 n'amasegonda 36 aza gutsinda igitsindo kuri pass nziza cyane yande ya Martinelli. Saka atsinda igitsindo acayiruka hariya mu bwambariro bambe hariya kuri ban aho yagiye gusanganira umugabo yitwa Sam Wilson umwe mu baganga bamufashije. Uyu mugabo ajejwe ico bitwa no physical performance. Ajejwe ico bita physical performance muri Arsenal no kuvuga numwe mu bantu yo bamaze kubavura ajejwe kuba subiza kubiye byiza. Ni wataburi husha avuga ati uyameze neza ashoje. Mu buryo buri physique ariko kandi no mu buryo bwo kuvuga ngo umukinyi yamaze kuba ku rugero guko ashobora kuja agahamvya abandi. Rero yabaye geste nziza cyane. Saka yinjiye mu kibuga akomerwa amashini abantu benshi cyane babantu bo muri bari bamukumbuye cyane ariko igitsindo ciwe naco abantu nabo bakidefini wabonye uriya mugabo yitwa Sam Wilson niri ya staff yiwe yose ya staff medical yose Saka asa n'uwagiye kubabwira ati mwarakoze akazi mwabanye mwo nanje inyuma y'ibibuga ndagakenguruka cyane. Yari image nziza cyane rero abaye apprecier abo kuntu abantu bose bayisamariye nawe ijya image Saka agenda kumusanganira muga ashimangira by'ukuri ko Arsenal hari ico yabuze mu mezane yose yaramaze atari mu kibuga. Saka yagarutse Gabriel Magalhaes acarasubira arababara yagize hamstring rero ni imvune ituruka kenshi kiki ku buruhe kuko ni imvune yizana ni deshirire mu gifaransa bayita deshirire. Ari mu bakinyi bakoreshwa cyane gose muri Arsenal. Ni naco kibazo rero bakunda kwagiriza uno mugabo Arteta. Arteta gira rotation azana umukinyi mushasha aruko abona yuko undi avunitse. Gaco usanga rero nk'ubu urabona ni bibazo cyane uraraba uyu yamusubiriye uyu munyapolonye Kivior Jacob Kivior urabona yuko ariko akina mu mwanya wa Magalhaes mugo kabona ko atamusubiriye neza. Kubera iki buriya bakubwira ngo aba bakinyi bo kuri ban iyo tamuha icizere iyo tamuha iminota arasubira inyuma ubwa mbere bwo bwarasubira inyuma nko bivuze mu kindi kintu buri kurubaka ubu kuri kuragabanya confiance yiwe n'ubundi ariko aratakaje icizere confiance utamuhaye ituma igihe uzomukenera yinjira n'amakenga kuko ntiwigeze umwizera ntiwigeze kiki ari umukinyi wereka yuko kuba atari karakina nuko mwese muri beza nutanguye muga mwese muri beza urumva reka ndagwa karorero Gavi nashobora kuja kuri Bayern ntuze ngo yicurikiye kubera iki parfois bararurira ntuze araza agakina nukuvuga umukinyi iyo Olmo agiye azoza musubire n'umutima mwiza yumva ko kabisa bari kuri niveau imwe nawe ashobora gukina iyo confiance abayifite jana mugiye umukinyi mugumiza ku ntebe ugasaba kumugumiza ku ntebe ukazomwibuka rukundi yavunitse uwo mukinyi yinjira na mu kibuga kutiyemera kuko nawe ni wigeze umwiyemera ariyo dute yinjira navuga ati yamara jewe ni igikino ukovuga ngo umenga nta gihari si ico rero nturatahura ico ndiko ndavuga n'umuntu yinjira avuga ati yamara jewe nduwo bibutse nyene kuko
ubundi kabaye suko ndabimerita yumva ko umengo umumenyereza wamweze ko ntabimerita ahubwo umuzanye kuko atahindishwa office kandi n'ikintu cyo kumujabo kavuga ati ego ndashobora kuza nkandikisha ko ababaye mbega birashobora gukunda kangira icizere mu gihe no kwandikisha kagumamo no mu mutwe ahubwo wowe utayindi ntambwe wandikisha gute gudeja mu mutwe nawe wumva ko baza barakweretse ko udashobora kwandikisha nico kibazo rero gikunda kugira abakinyi mu bisanzwe abamenyereza bakunda gukoresha squad imwe iyo babaye ngombwa kuja kwikora kuri nyuma y'ikibuga kenshi ntaca abafasha kuko morale yiwe baba barayitibuye baba baramwishe mu mutwe mu buryo buri morale kumva nyene ko umumenyereza yaranyeretse yuko je mu bo mufasha ntarimwo no muri football biragoye ingene umuntu ashobora gushika afatisha bimusaba umwanya noneho nico kintu cuko asanzwe akina n'iminota mike kuri rero une semaine bagiye gukina na Real Madrid sifa ya Arsenal si attaque sifa ya Arsenal buriya ni defense muri no myaka 3 ni equipe yaregistre ibitsindo bike iburaya presque muri rusangi uzoisanga ku rwego rumwe na za Inter de Milan ni equipe za registre inuze kuja rero kuja gukina match ziri important nka ziri ya Magaraes atahari partnership ya bena Saliba niyo ya mbere iburayi ufatiye babiri bakinana rero urumva ko bazoba babuze ikintu gikomeye cyane kuba Magaraes adahari ibi rero Jembo nibiramenyekana igihe azomara barabivuga namira birabandi barabivuga ariko ibirembo na Arteta hako nubwo yashizemwo Kivyo ndabona ashobora kugarukana Ben White harya rero hari ikintu kimwe ushoka ubona kwa Arteta Arteta za yarafikishije defense yiwe kwitajamwe abadroitier babiri Magaraes urabona ni ya systeme y'ukumwe Saliba rakini iburyo Magaraes agakina ibubanga iyo Magaraes yasohotse wabonye haciye hinjira nde haje Kivyo nawe numugoshe yego sawa arashobora kuba force kwa zanande uyo Ben White wavuga muga Ben White ejo ntiyari no kuri ba simvune bavuga ko ari rezo ziri personnel ni impamvu ziri personnel zatomyagira mugabo urisiri ko samdazo bahari izo mpamvu zitagira kandi uyu n'umukinyi nawe yagiye mu mvune igihe kinini niho yarakigaruka ndabivuze nuko nka match ya Real Madrid ni match iba ikeneye abantu bafite experience surtout muri defense urazi ko Real Madrid ikomeye muri attack ivyo none ntitubyinjiremwe cyane tubanza turindire Magaraes kumenya igihe azomara ntibirasohoka mugabo oya match ya Real yo benshi barabona yuko match ya Real Madrid atazoba hari buriya nantuze yagize ikibazo c'imvune Julien Timber nawe yaso Julien Timber yahagaritse urukino inshuro zibiri yahagaritse urukino inshuro zibiri iriya nshuro ya mbere bari kumuramplace mu kibazo bagize ntibaronse umuntu akina mu mwanya wiwe Tomias aragwaye igihe kinini ahubwo ni wagwaye igihe kinini Ben White nawe siho yarari uwitwa Lewis Kelly nawe yarari mu kibuga deje numva waciye ubona rero yuko Arsenal kiciye kibikibazo ubwo nyene no kurindira rero ibibazo muri Arsenal muri defense hoho byatanguye kugira urumva baragaruye Saka ni byiza cyane mugabo baragize ibindi bibazo muri defense n'umwaka atari mwiza mu byerekeye imvune muri Arsenal muri Arsenal urabona yuko bitanguye kwerekana fatigue ku bakinyi nuko rero byagenze muri rusange urumva ko Arsenal yaraye ibikoze na Nottingham Forest bose bagumanye vya bibanza nayo Manchester United yoyo yabandanije imererwa nabi ndetse n'umugwi wa West Ham yaherutse kwirukana mu mumenyereza wabo hari ya Lopetegi ariko bazana Grand Potter ariko nawene ashitse mu bintu bibi vyubikana yuko ntawo bimushinja ko we ashikiye mu bintu bibi Lopetegi yubatse nabi ariko kumbengira ngo sezo ikurikira Grand Potter azoza yubaka bishasha vyiwiwe kuri uno munsi naho hari inkino zitari nke inkino zigera kuri 5 nako 6 ziza kuba uno munsi Isas zibiri n'iminota 45 umugwi wa Manchester City udafise Erling Braut Haaland uraza kuba wakira umugwi wa Leicester City ayo masanye ne Brighton and Hove Albion baraza kuba wakira umugwi wa Aston Villa ukino komeye cyane gose Newcastle nayo iza kuba yakira ayo masanye ne umugwi wa Brentford
hama ayo masaha nyene umugwi wa Southampton wa nyuma uraza kuba wakira umugwi wa Crystal Palace wa Jean-Philippe Mateta mu Faransa. Jean-Philippe Mateta barutse gutsinda umugwi wa Fulham muri FA Cup baronka n'ikibanza cyo kuja mu gica kabiri gice ca nyuma muri FA Cup. Ayo masaha nyene saa 2:50 Bournemouth iraza kuba yakira umugwi wa Ipswich Town. Mbega Ipswich Town iraza gushobora Bournemouth ariko ntawe ubizi. Hama isaha 3 derby yi Merseyside yi Liverpool iza kuba igiriki yakira umugwi wa Everton. Murazi y'ukurukino rw'ibanze bari banganyije Everton rero ifise urugamba rwo kudadanura abantu babiri. Uno musi Arsenal yacigabanya umwanya w'amanota 9 hasigaye amanota 9 hagati yabe na Liverpool. Mu kurindira urukino Liverpool kuze kwitwaramwo ni derby ya Merseyside, ni derby y'imigwi ibiri yo isanga igisaga ca Liverpool fitani ubukeba budasanzwe. Nikimenyamenye urukino rwa mbere rwabaye bibiri ku bindi. Everton igomba ku munota wa nyuma induru ziraduka. Everton ni ekipe yabaye muri nke zatesheje amanota Liverpool imaze igihe kinini tayata. Uno munsi baraza gusubira gukina urundi rukino rwa Premier League. Everton nayo nk'ibisanzwe iza kuza muri costume ya ekipe itigera yemere gutsindwa nande na Liverpool. Arsenal ishobora kuvyungukiramwe mukora ko hari mwanya ushobora kugabanuka. Match berahe Liverpool niyo yakira. Match ya mbere yari yabereye hariya kubera ico gihe yasiba hari imvura nyinshi irimo neige yabara isubiyemwe bangaje bibiri kubindi. Bashaka kuvuga ati twireporte barakinye bagabi kubindi. Urero ni match ndakunda kura itarabwa aho ibera mu bukomezi bwayo. Aho ibera ntihakonta gusa Liverpool nyeri favori kuko Liverpool irazi yuko ikeneye kwisekiriza mu kugumizamwo ayo manota menshi hagati yabo nande na Arsenal. Ni ekipe itakinye muri weekend kubera ko iza yaravuyemwe muri FA Cup yaravuyemwe yaramaze kuvamwo. Urumva abakinyi basa nabameze neza nta Champions League bimirije. Bari focused kuri Premier League. Liverpool bari focused rero kuri Premier League. Nico gikombe basigajemwe amahirwe gutwara. Barakene gukonfirma rero kandi kuzoza gutwara iyo Premier League. Bambe iyo Premier League hariyo mukeba wabo yitwa Everton agenda bigamba ati muragitwaye mugatwe naco mwigeze mudukoza. Si kintu kinezereza Liverpool. Bafise akazi rero kukuragaba ko Everton yobo banza kuyikubita hasi bakayikura ka ya 3 asubizaho 12 akuye neza abatandukanya. Bizoba biriko birafasha cyane gose umugwi wa Liverpool kuko zimwe mu nkino Liverpool ubona yuko yoba igize isigaje zikomeye kuko nugorora rurajamo ko iyi ni derby ikomeye. Liverpool ubona ko bivuga yuko ifise urukino izoca yakigwa na Fulham itagi 6 mu nyuma. Urundi rukino bavuga ko ikomeye izokwakira Anfield uzobiri muhira Tottenham meze nabi ariko itariki zine z'ukwa 5 yakigwa na Chelsea. Hama isubire itariki 10 z'ukwa 5 yakiri Arsenal. Mu gihe Arsenal yo ku mundwi zizoca yakira Everton nayo. Zumvikana benshi bavuga ati urukino rwa Tottenham ntorohora rwose rwa Chelsea. Liverpool yo gwitwaramwo neza. Liverpool bibona yuko igikombe Liverpool n'ubundi amahirwe aracari menshi cyane kuko itsinze urukino rwo 12 ubona ko hasigaye inkino zigera kuri 8 zo hasigaye ku 8. Nuko rero muri rusange bimeze ni inkino za kuba nyinshi umva ko ari 6 wa muntu we wifitiye decoder Canal CH urumva yuko biza kuba bigena neza kuri wewe wirabira inkino ushatse ku mwanya wishakiye. Ahandi rero haba inkino ni mu bikombe vy'ibihugu vyabo hariya mu Faransa. Umugwi wa Dunkerque waraje urakanga Paris Saint-Germain. Umugwi wa mu cicaro ca kabiri uraza urabakanga uravuga ati turabakanze twebwe mu cicaro ca kabiri. Urise rikati ibintu bibari bugesera habaye ibitsindo 2 ku busa. Icambere cinje ku munota w'indwi witwa Sasso. Hama Sadi ku munota wa 27 ashami ca kabiri. Ni nayo mahigwe make rero kuri no migwi kubironka kare. Urabona izi yakibe zikuruta cyane iyo zaregeje zigasa n'izititaye urukino. Iyo nazitsinda kikihufuma ivyo bibiri uramutse ubironka ufuma ubironka mu mpera.
kuko bitsinze kare ubaye umwanya wo ko bagaruka bakabiro ni naco cabaye naco cabaye Paris Saint-Germain barazi ko bafise competition nyinshi igikombe cyo ca Ligue basigaje urukino rumwe baca bakonfirma ko batwaye igikombe bizoba birangiye ariko urugamba bafise kiki nugo murinde muri Champions League bagomba kwashira ingufu nyinshi cyane rero kuri ibi bikombe byo hagati mu gihugu bitigera bibagora bitabika ibazo iyo bakinye baragerageza kugabanya babakinye bari importa bagaha umwanya bandi ariko nibibuza ko Dunkerque yoyo ya ari equipe iza ivuga iti nje kwipima ku mwami wa bose no muri mu cicaro tutarimwo cambere iyo rero iza yitako ugaca usanga rero kwa kundi pari yaregeje gatoya birayikomeranye ibi ikubiswe bibiri ariko nyene pari ni pari gutsindira yishaka hose n'umwanya yapangiye ko irako kubita byarangiye ari bine Ousmane Dembele gitsindo ciwe ca mbere ni ca nyuma bitsindo bibiri na passe zizive ariko kandi Desire Doué yatsinze na Barcola na Marquinhos ibitsindo bine rero pari itegezwa kugutsinda nyene wewe turagenda tugohayagiza nka Dunkerque ko wagerageje ko wamweretse baguriye mu Burundi arakubwira ngo umugabo ni wagutanguje ikufu n'umufaransa rero ntugiye ngo hari rindi jambo rikaravuga bari ko yigamba ko pari abantu benshi bari batangaye bati mama we Dunkerque nabonye n'ibyamakuru mu Bufaransa bivuga ati bravo kuri Dunkerque equipe bose batinya mu Bufaransa wowe urayiravye mu maso ati wewe biriya ni bake babikoze no muri no sezo ugiye ukaraba no muri première division ni bangaye batsinze pari bitsindo bibiri tarakoramo ahubwo vyabaye muri Champions League honye naho nyabikozwe na City naho nya ntivyabujije City ko bariko inyuma ikaza igakubitwa ivyo bine nyene na Dunkerque Dunkerque kabisa yubaho nuko rero bihera asasapfuye hama Paris Saint-Germain ivuga ati wa mwana ureka ivyo bintu tubireke urundi rukino rwabaye n'urukino watabuje benshi vraiment no gwatabuje benshi nabona nahaye gakupo ko musi wejo kabatabuje umugwa Bayern Leverkusen hari mu gihugu cyo mu gihugu hagati nyiri gikombe cyo mu gihugu hagati utsindwa no mugwi wa mu cicaro ca gatatu Arminia Bielefeld hari baraza babakubuta igitsindo ca mbere Leverkusen iragombora bakubuta ca kabiri Leverkusen irata demi finale ya coupe mu Budagi abantu kweri ibintu bakora izo ni izindire zitaziba zaciye zitari nziza na gake Leverkusen yasezerewe itsindo bibiri kuri kimwe yacivamwo finale Arminia Bielefeld zoyikina wumva ico kintu reka tugende mu by'umwami reka twigire mu by'umwami byo muri Espagne ibitangaza byo by'umupira iki nico dukundiye football nukuri nawe aravyitezwe ibintu vyoba